ndabaha n'ikaze muri ano makuru ategekanya ikirere kuri wa gatandatu igenekerezo rya gatanu ndamukiza umwaka w'2025 mu gitondo haritezwe imvura mu ntara za Rutana, Makamba, Bururi, Rumonge, Bujumbura, Bubanza, Cibitoke na Kayanza mu zintara zisigaye hakaba hitezwe ikirere kirimwo ibicu vyinshi. Ahazoba hakanye gusumba handi ni mu ntara za Bururi, Kayanza na Ngozi ayipima byo bikwi dogere Celsius 14. Ku muhingamo naho hitezwe imvura mu ntara zose zigize igihugu cacu ahazobashushe gusumba handi akaba ari mu ntara ya Cibitoke ayipima byo bikwi dogere Celsius 29. Mu gitondo hitezwe ikizuba zoseruka igihe cy'isaha 11 zirenga iminota 40 rirenge igihe cy'isaha 12 zibura iminota 2 z'umugoroba. Hano rero hagarukiye n'amakuru atekanye ikirere mwateguye ikigo ca Ijebu kijejwe ivy'ibirere makuru cyane kuyakurikirana Alice Ningabira ngende ko ndabashikiriza naho gutaha.